Ibikorwa vyo gukora intebe z'abanyeshure birabandanya muri komine Busoni na Kirundo. Kuri uyu wa 19 Myandagaro umwaka wa 2026 ibiro vy'umushikiranganje wa mbere vyaragendeye komine Busoni na Kirundo mu ntumbero yo kubandanya kuraba aho ibikorwa vyo gukora intebe z'abanyeshure bigeze. Muri komine Busoni hategerezwa gukorwa intebe 1546, muri zo 14 zaratanzwe, amajana 243 zaraheze ziri mu gushukirizwa hamwe n'izindi 1289 zigikorwa. Ivyo bimenyeshwa n'uburongoye igisata c'indero muri komine Busoni. Umukuru w'umugujije gukurikirana ibikorwa mu biti vya leta bikuze muri komine Busoni, Misago Mark, amenyesha ko kuba intebe zaratezwe gushikirizwa bitavuye kuzikora gusa, vyanatewe n'ingorane zibonekeje kuva mu ntango zo kubura ibiti kubera ko ibitara bemerewe na leta basanze biri mu matati. Uwatsindiye isoko Donatien Nshimirimana amenyesha ko nubwo bacerewe bariko barakorana inguvu zidasanzwe mu kugwiza ibibanza vyo gukoreramwo. Muri komine Kirundo intebe 2050 nizo zategerezwa gukorwa, ariko ikiringo catanzwe cageze hamaze gushikirizwa intebe 2162. Umukuru w'umugujije gukurikirana ibikorwa mu biti vya leta bikuze muri komine Kirundo, Sabirabandi Joseph, amenyesha ko ibikorwa vyagenze neza cane kuko ngo harenze ko n'izindi amajana 259 zisigaye, muri zo intebe amajana 343 ziracateranywa hamwe n'izindi amajana 116 ziriko zirasigwa. Ubujeje indero muri komine Kirundo Ndayizigiye Samuel arashimira musitanteri wa komine Kirundo we yabafashije kuronka ibitoro vyatumye ibikorwa bigenda neza cane kugeza yaho intebe zose zikorwa ku gihe kandi zikanarengako. Diaspora da Munzira.